je mfise ibintu byinshi ngomba kumubwira ndamwinginze kandi ndamusabye ndabisabye kandi ndabyinginze uzokubera gute uzowakira gute ni wahura na Natacha rano bakuri je bizoba ari umunsi w'umunezero uracakuriya bro uracakuriya man bizoba ari umunsi mwiza kuri je uracakuriya era abandi munsi y'amaguru yiwe unaona wewe jamaa bro vitu gani bro oya bro akanaria bro vitu gani pole sana bro uracakuriya merci sana akari jambo kanywa wasubwira Natacha ndabona yuko ikiganiro coco nivyo kunda ko tukibandanya na amarira ni menshi byata akajambo kanywa basi 1 2 everybody, my name is Radio, this is Mijo Talent TV. We come back again. Yes, twagarutse rero hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya Mijo Talent TV. Right now wibaza turi kumwe nande, urabona ndi je nyine ariko ndi kumwe n'umutumire uno musi ni fire. Icyo usabwa gusa kora subscribe kugira uzurabona ibintu byinshi uno musi ni fire. Reka duhamagara umutumire wacu bala no musi cameraman we gusa ube gato. Yes bro, welcome bro. Yes nakubwira ati uno musi ni fire. Uraza kumenya ati mbega uno musi tuza kuyaga kubiki ra he Mr Radio. Sasa vipi brother? Safi mko fresh bro. Ndashimima. Napendeza sana bro. Asante sana. Yes nakutwegeje gute bro? Napendeza bro. Oyo uberwa n'abayamba yuko. Unapendeza bro. Sasa kama amari si ndio hivi. Ndabeshasi unapendeza sana bro. Asante sana. Umeze neza ariko. Ndashimima. Ndashakuramutsa abakunzi ba Mijo Talent TV bro. Mbo nkuko bivuze ndambanje kubaramutsa abakunzi ba Mijo TV. Kora subscribe kwanza. Kirujya munati kora subscribe. Kora subscribe. Kugira ngo ibintu byacu bitera imbere bigume bishayinga ku bantu bose babibone. Oh yes kabisa ndibaza wamaze kuvyimba ati akubwira ati kora subscribe kugira ngo ibintu bikomeze gutera imbere tukiri ngaho nyene brother bakwita gute bro? Bo kuzina banzi irakoze Frank y'abavyeyi banyise ngiyo nizina rya. AKA naje. Mbo nkuko basanze babizi AKA mufyeti hamwe na macumbe amazina menshi banyise. Mufyeti bisigura bro? Mbo mufyeti iyo nizina nshasha yaje kuri terme ya Natacha. Unasikia ni terme nshasha yaje kubera Natacha tukiri ngaho nyene reka mbaenda kwibutse gatoya hari post y'umuririmbyi kazi akomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi azi kwizina rya Natacha la noma aruka kwandika avuga ati umuntu azi gufyeta aze aronka akazi. Yes aka mufyeti kubera kire wese wita mufyeti bro? Mbo kubera kuvaho mama lao yafishije ijya post yiwe niho naciye niyumvira izina no kwita mufyeti. Bega mufyeti ariko muhiri wanyu ndibaza kugira ko no munsi ntajyo barame cyangwa barabizi ugati aka mufyeti. Mbo kuvuno musi kuva kijya gihe natanguye kupostinga bijya bintu amarezo social banshirako niho no muhira bace barimenye izina. Ubu niba kinyita Frank kandi ubu basigaye banyita mufyeti. Yes wamaze kubyumva Frank ubu yahavuye mufyeti. Bro ufyeti ki bro? Mbo nkuko musanze mubizi icyo nshiyeta jewe nikajya kazi nyene mama lao yatanze. Yes reka mwenda kubwire kwanza gati kugira ubitahure fresh nimba utarabona niyo post ya Natacha. Ni Natacha la noma umuririmbyi kazi w'umurundi ariko arakora fresh s'il vous plaît. Navuga yuko ariko arazana ibikombe bigiye bitandukanye ndibaza murabiza heruka mu gihugu cy'Ubugande yazanye igikombe navuga yuko cyashimishije cyane kugera naho umukuru w'igihugu ashobora kugira icyo kivuze ko yashoboye kwandika post avuga ati ni foto navuga yarameze guca yari yambaye akagoti ndibaza cameraman aza kuyicisha ko muyibone acha yandika avuga ati umuntu azi gufyeta aze ndamuha akazi kandi azoronka umushahara ushimishije. Bisigura yuko rero umunyakazi yabonetse brother tukiri ngaho nyene big bro biga ijya post ukibona waciye wiyumvira iki byaciye bigenda gute? Mbo nkuko Imana yaduteguye mu vyiyumviro byinshi napfuye gusa kuyibona kubera jewe nta Facebook nkoresha musanzwe nkoresha WhatsApp gusa.
nako ndazibara nyene muri Facebook ya sister niyo naciye mbona rero ivyo bintu mvuga ati Imana yanje Imana iruguriye rero ya miryango ya 2020 ubu rero akazi karabonetse mbo kuri rya ndirimbo niyo natangiye kumumenyera niyo natangiye kumubona rero nubwo atari bwubaka izina ariko urabona yuko ubu Imana yaramufashije yaramuhaye na nico gituma nawe nyene ahora habandi kubera araziyo yavuye. Mbega Natacha ukimumenya warumva yuko ahageze no munsi azohagera canke babona umenye tu vya bindi nyene tu muziki w'abakobwa nta uzogera wariyumvamo yuko ahanageze uno munsi navuga yuko ari mu barindikazi b'abarundi novuga yuko bakunda kuzana ibikombe buri mwaka ndibaza murazi mu mwaka uheze yaragiye mu Buganda arazana igikombe ndetse n'uno mwaka nyene tuvugana yarasubiyeyo aza kizanye bisigura yuko Natacha ni umwamikazi w'umuziki ndundi reka ndavyite guto bro ndabesha oya ntobeshe kwera baguhaye igikobo gati kabisa ugiye umuririmvyikazi w'umurundi akoze fresh mu mwaka uheze wewe ogiha ariko gasha nawewe kwanza reka ndakikubaza ico kibazo wewe wogihande jeno giha Natacha igituma no giha Natacha ngiki yes bakunzi ba Mijo Talent TV igituma jeno giha Natacha nta mwaka atazana igikombe mu mwaka uheze yazanye igikombe muri uno mwaka azana igikombe bisigura yuko Natacha kabisa Natacha kwanza reka nanavuga ati asalute ni ubahwe kabisa bro tukiri ngaho nyene rero brother ndashaka umbwire kwanza mbega ako kazi eravuga ko hari benshi babitaho gutandukanye bamwe baravuga ati nakagayo abandi bakavuga ati makazi ugiye kuraba ama commentaire menshi kuri ijya post ya Natacha benshi bavuga makazi abandi nakagayo mbega kuri wewe bajye bavuga ko arakagayo wowe vyakira Mbo kuri je nkuko ndabivuga hari abantu bataramenya ubuzima bwaribwo hari abantu bataramenya uko natwobaho mu buzima ha mu gisagara ni atari kugira umuntu abeho mbo jewe ngo nkitangura kubibona kuva kijya gihe naciye mbona visage aho nyene umengo n'umumarayika yaciyanza kwambwira ati kibondo canje kakazi waririra bwa buzima warurira ngo buryo uraburonse umaze kubona post wumvise amaze kubona post yaciye umva umumarayika amubwira ati kakazi urakaronse brother mbega urafise numero ya Natacha bro no nayo mfite ariko ndibaza Imana ibishatse ndetse n'Imana amaze kubishaka ubu ndazi mu mwanya n'umwanya nzoyironka. Okay nimero ya Natacha urayirose ikintu cambere woyikoza nikihe bro nimero ya Natacha urayirose ikintu cambere woyikoza niki bo inimero ya Natacha ikintu cambere no ndayironse no yigurira carte simu yayo kwanza wait unasikia nimero ya Natacha ayirose yoyigurira carte simu yayo na telefone yayo bo no mubisanzwe kubera ubuzima butari boku mbono yigurira carte simu yayo atayindi yojam kubera ikire wofata nimero ya Natacha ugashiramo ukayiha carte simu unasikia yofata carte simu imwe shasha agashiramo contact imwe ya Natacha la noma aka boss kubera ikirero bro Embo urabona ngaho nkuko no bivuga kubera nshizemwo mu indi carte simu wacu usanga hariyo kubera dukunda gutiza ama telefone wacu usanga hari umuntu ayinyivye akaca kora ibintu bitari gukoreka ariko iyo carte simu make yoba nkakaranga muntu ngendana yoba nka telefone ngenda no niyo kwigera ivano muri telefone yayo nk'ubu gusa ndayironse ndazi sinobora naga telefone gato ya gusa noshiramo iyo bari ngendana yayo nubwo vyogenda gute yo bari karanga make yo babasi nkagafuka muntu urabara agafuka muntu ko butemberana sana tugiye muri ville tugiye he yoba nkagafuka muntu bega indirimbo ya Natacha uzi cyane gusumba izindi cyangwa se indirimbo ya Natacha wakunze gusumba izindi niyi mbo indirimbo ya Natacha nakunze ni nyinshi sana hari indirimbo ya kera kumbe ni tapeli ewe bwana tapeli kumbe ni tapeli ewe urazi ndirimbo niyo kuva kera sana abisigura ko ugerageje kumviriza fresh bakunzi ba Mijo Talent TV ugerageje kumviriza fresh ndavuga yuko yakurikiye Natacha kuva kera kuko je ku ruhande rw'iwanje wumvise izo ndirimbo n'indirimbo za kera azumuririmvyikazi azukwizina rya Natacha ndibaza benshi muri bo benshi hari izo batazi hari benshi batazi izo ndirimbo ni indirimbo za kera agitangura akigwana n'ubuzima turetse ubu gusa ibintu vyaciye mu bameze fresh cyane gose muri club yabo ni fresh bro ejo hanshikalaho gasha bro
hajya ndahabona nkuko umengo ni Burayi. Iburaya. Sasa icyo hagushikana rero wakora. Embo Muri club d'Irak. muri club d'Irak icyo hanshikana kwanza cyambere. Bo mu buzima je sindigera noga la piscine urumva kwanza no. Nasikia? Sasa uroga na piscine bro? No, basi no yogera yegasha. Ubuzima si boku nkuko nakubwiye. Urumva kwanza barakubwiye bana mama lao. Banzufashe kwanza ninjira hajya boro kurajya amazi asana yandi ndabe yuko basi naje akabiri ko hindu. Sasa ajya amazi ariko uyo utazi kuyoga ushobora no gufiramo bro. Hari benshi bafira mu piscine rero muri uwo mwanya washigira gute ni jyambere wo buyigiye mu cuvuga ngo agushireyo bro. Mbo urabona kubera hari utuntu barabambara sindatuzi zina hari utuntu barabambara tujya tuboromora mbona ku bantu batazi koga nibo babwambara ndaze ko cakamfasha burya najewe nkagira burya hajya boro wibiye gusa indani uvuyeyo manake no chamera nka yobu yakize imibembe ndibaza naje imibembe yanje yo cikira umva unasikia umva agiye muri piscine hajya muri club d'Irak ugiye muri mgo cyane cyane mwe Natacha nawe akunda kogera ijya nyene kubera ijya nyene nirimwo ivyunyunyu bikwiye kubera iki unasikia ujama club d'Irak bambe ijya hotel tuzi yuko hari ama piscine menshi hari ama piscine uvuga ashobora kuba arenga nka 3 sivyo kubera iki rero uvuga ijya Natacha ari ivyunyunyu ijya Natacha akunda kogeramo ariyo irimo ivyunyunyu vyinshi ijya nyene kubera ijya irimo ibintu vy'Iburayi sana urabona ujya mu Vienne atari arazana ibintu bivuye Italia agashiramo hajya indani hajya rero muri ya piscine yiwe yogeramo ijya manake ni nka Roma hajya tuba dushise muri Roma indani kabisa nka Roma ikintu wankira Natacha rene no kuko ubu novuga yuko bakuzi ba Mijo Talent TV ndiduhendane umuntu uragira icyo umukundira ukagira n'icyo umwangira ikintu gwankira Natacha ico kiri kisigara kiba ndamwanyira kigasha uba Natacha kuri we umviriza wewe mama wawe uramwana mama wanje oya okay mbo ujya je ndamfata nk'umuvyeyi wanje sino mwanka kubera muri no mwanya hari ikintu agomba nzamure kuri jewe kugira ngo nzofashe abuzukuru biwiwe muri uno mwanya ndi umwana wiwiwe agomba nsohore nk'ikibondo ciwiwe kugira ngo nzofashe abuzukuru biwiwe je ndashaka umurimbira akaririmbo kwanza kamwe sivyo akaririmbo we wiyumviriye wandise umwandikiye basi sivyo basi kameze nk'ubutumwa bwa message umwandikiye Embo indirimbo mfite nuko ati nimba ari mpakazi urabona ibintu nka bene ivyo ati nimba ari mpakazi ibintu nka bene ivyo nyira akantu kuburyo navuga ati mpakazi wakiwanje basi par exemple nk'ubukiyo mpakazi Natacha mpakazi mbo ibintu byo gucreate je navyo mfise ariko nsanzwe mfise akantu hirya y'ejo na postinze sinzi uko bakabonye sinzi uko yagize ibakwe yo kukabona mbona indirimbo ya kera ariko iyo ndirimbo bisa nko nayihinduye gusa akantu gato gusa indirimbo ivuga gute rero bro ni ijya ndirimbo yo muhisi wacu mutama wacu canje wa Messi ijya ndirimbo ewe Burundi ngirandako urumva iyo ndirimbo mbo hajya rero naciye mvuga ati ewe Natacha ngirandakuririmbe ewe Natacha ngucurarange ewe Natacha ngirandakuririmbe ewe Natacha ngucurarange urumva usana kayaga ko kumugoroba usana mazi y'umusarara ekusanimana yakungabiye bro urazi no kuririmba bro bo mu bisanzwe nahoze ndirimba muri korale nije nari umukuru wa korale ariko kubw'ubuzima byagiye byanka urazi iyo umuntu ahiganisha hirya no hino agapambana byaciye bikatiriza aho nyene ariko ndibaza Imana imfashije kuririmba byari bisanzwe bindimwo ariko bintu vya music no
gospel oui. Wavuze ko Natacha mubonanye wombwiye ati ebana je gukora job nta blague mbega mubonye akabwiye ati yumvise ufise ko ku ruhande rwanje numvise ko ufise talent yo kuririmba ndibaza wavyumvise afise nijwi giza rya byahatari mubona akabwiye ati reka ndakurihire indirimbo kwanza ibyo byakazi banzu bireke muri uwo mwanya byo shabigenda ako kazi banzu kareke reka ndakurihire indirimbo oya sino mwemerera kweri ki bro kweko tomwe mbo ibintu byo kuririmba bifata umwanya kandi ni talent biba bisaba yuko ubyinjiramwo sana ariko jeje ibintu navyo no kwinjiramo s'il vous plaît ndabisabye ati je nakazi ko gufyeta akazi ko kugira akazi ko kugira gufyeta kabisa no mufyeta umufyeta kwanza yavuze ko wafyeta kwanza mbo nkuko yabivuze abantu benshi aguma bavyumvira nabi kandi baca yumvira ko ari ububuzi bw'indero mbo gufyeta ni mukwaha niko yavuze ndo mufyesi wo mukwaha uri umufyesi wo mukwaha kwa Natacha mbega haje uwundi atari Natacha wovyeme mbo bizovana no kungana tuba twapatanye Natacha par exemple muri ba Ben Nice ba Miserika nakazi kubera muri no mwanya gasa nkuko namaze kukishira ko akona akazi namaze kwiyemeza umuntu wese azomamagaza neme yanje ndaza kubisiga azontelefona nzoza gukora akazi kanje kuri kwanza je ndashaka kwanza ukora akantu kuburyo nawe akabonye avuga ati ebana umujama kabisa arakwiye akazi mbo santima hatari bro mbo amasantima yo nsanzo ndayafise kandi ni menshi sana n'ibigumbagumba ni byinshi mbo je nkuko nsanzwe ndabivuga kira misi yose Natacha no muvyeyi kandi azokwamara umuvyeyi kandi azokwamafasha abandi nkuko yama afasha abandi mbo jewe nk'umwana wiwe muri no mwanya meze nk'ikibondo ciwe jeco no musaba gusa nuko yomfasha kandi bikaba byiza cyane akaraba kungena byogenda neza kubera ubuzima bwacu muri no tubayemwo n'ubuzima bubayabaye ubuzima bw'uko nyene nkuko yabivuze ashaka gutanga akazi je ndi kibondo ciwiwe yafashije benshi kandi muri bajya benshi yafashije ndibaza nta numwe araza kuri televiziyo avuga ati bijya Natacha yampaye ngibi ibintu namaze kukuramwo nibi ariko jewe ndi imbere ya televiziyo ndiko ndabivuga ya Mijo TV kandi ndagisubiyemo ikintu cyose azomfasha inyuma y'amezi 5 canke inyuma y'umwaka nzobahamagaza kandi ndabereka icyo nakuyemo muri kijya kintu kandi uko nukuri ndiko ndabisaba inyuma y'amezi 5 canke inyuma y'umwaka nzohamagaza aba journalist ndababwire raba igikorwa Natacha yakoze ngiki aho kigeze aho kinshikanye bikonze bamubwire mbega yes bakunzi ba Mijo TV wamaze kuvyumva yuko uravuga ko umufana adasanzwe wa Natacha ko wumvise n'indirimbo za kera ziwe kwa zizi n'indirimbo beshi batazi mbega ndakubaze gatoya big bro agashimwe Natacha aheruka gutora kuri wowe nk'umufana wavyakiriye gute bro mbo nko kuri jewe nkuko navyakiriye kubera bijya kwa Natacha mbona ari ibintu bito kubera we ibintu bito gute bro kuko turazi ko competition ni ikintu kitoroshe bro uvuze rero ni ibintu bitoya kuri competition ebana sindabitahura fresh bro ujya nkuko namanda bivuga ujya ni byose kibasumba kibahana kibaruma nasikia amazina ya Natacha aka kibasumba kibaruma kibahana kibahana yamahana ujya nta mukobwa wo ngaho i Burundi azomuja hejuru azokwa mari abamisi mapema ujya no nta no mu minsi nimwe azomujako bajya ba Bernice nabonye jamais sasa tukiri ngaho nyene rero big bro Natacha murahuye mbega wewe muramutsa gute bro kubera nuko ugerageje kumviriza neza uri umufana yo watari wo muramutsa gute rero bro mbo musoma wo musimbirako ubyogenda gute bro mbo urabona kubera ujya umuntu kwanza bafise security se gupfa gushikiraho nye usamagurika no dufise systeme dukoresha twama tubona abafanzi ba vrai ndibaza baraye abafana kuri muri Tanzania hari umufana yagwanye n'aba bodyguard kugira ngo ashobore gushikira umuririmbyi muri uwo mwanya bro nagira wo fighting mbo jewe muri uwo mwanya mfise uburyo bwanje nkoresha kubera je kugira mpure n'umuntu akomeye mfise uburyo bwanje ndetse nubwo yo bari gipolisi ndakirengana bya vrai ko akazi ko kumera mu body naho mana yanje kumwoza ahubwo byo byiza cyane ko kurya cyane akazi ko kudasara ko kumwoza
oya ujya muzungu yovanye iki Berkiyo yo kwica gute bro akazi n'akazi man. ujya muvye ni shida Ko kumwoza ariko. umurundi burya abarundi dufise ivyunyunyu vyacu bimeze fresh ujya ni mama lao afise ukungena amufasha ujya muzungu Wone bwana ko yanse no gusubira hariya gasha. Yasa gusubira kubera. Kubera urukundo rwinshi. Jewe nkuko bimeze ako kazi ndakaronse apana ku body. No mwoza. Je no mwoza. Wo mwoza gute? Embo je mfite kumwe ndabikora nkuko nababwiye kujya no mwoza no mufyeta ni nkuko no mwoza fresh kandi akamera neza sana. Nona karo woshira mu kakabijya uri kuramwoza kugira abone yuko kazi naka. Akabijya kiwanje ni hamwe gusa yosanga na wa muzungu yamaze kumukwepa. Kuyo mukwepa gute? Cyo bikibazo akano kakabijya katari woshira muri kuramwoza. Mo je mfise kuguru kwanje ni kurekure. Fisa amaboko yanje ni maremare. Abandi urabona ko bogesha amaboko. Bo jewe no mogesha ubwano bwanje. Ubwano? Nasikia yo mwogesha ubwano wala. Mapema. Kongo manda bivuga ku bantu bose. Bro arikarari unaona uje bro ko narira bro. Sivyimbeshere. Je niko ndabisaba kwera. Natacha makanya kugira duhure tubonane. Je mfise ibintu byinshi ngomba kumubwira. Ndamwinginze kandi ndamusabye. Ndabisabye kandi ndavyinginze. Era abandi munsi y'amaguru yiwe. Basi unaona uje ama bro. Bro bitu gani bro? Oya. Bro akanariya bro. Bro bitu gani? Bro. Oya bro. Oya Frank, mufyesi. Bro. Kanariya wala bro. Mwambie Natacha man. Bro. Oya bro. Bro. Mboje nkuko ngoma ndabivuga. Namakanya duhure tubonane gusa naki. Bro muzohura bro. Natacha ndibaza urabona abafanzi bawe ndibaza urabona yuko bifuza yuko kukubona vyonyene brother. Brother muzohura bro. Muzoba mukoze mubimfashemwe n'ukuri. Brother ayo mahigwe ni wayaronka brother. Ndikiyeki uwo munsi uzokubera gute uzowakira gute? Ni wahura na Natacha rana. Bakuri je bizoba ari umunsi w'umunezero. Bro acha kuriya bro. Acha kuriya man. Uzoba ari umunsi mwiza kuri je. Acha kuriya bro. Bro. Reka kurira bro. Kati kiganiro. Bro reka kurira bro. Yes bakunzi ba Mijo Talent TV urabona yuko n'ikiganiro byase ko tukibandanya. Urabona bro. Pole sana big bro. Acha kuriya bro. Bro. Gira basikiro bye Natacha basi. Mbo ikintu gusa je no musaba. Uko twobonana nta kintu nico niko ndasaba abantu nuko twobonana byo babyiza cyane. Yes nimba ubishoboye kabisa nimba uri umugenzi wa Natacha nimba uri umuntu wa hafi wa Natacha nka management yiwe murabona yuko harabifuza kubona Natacha harabifuza guhura nawe kugira ngo bashobore kuyaga ndibaza urashoboye kugira icyo ukoze ndibaza bro pole sana bro acha kurira. Merci sana. Akajambo kanywa wasubwira Natacha. Ndabona yuko ikiganiro cyoco nivyo kunda ko tukibandanya na amarira ni menshi byatari akajambo kanyuma basi. Mbo akajambo kanyuma nuko no mu nimero yanje gusa telefone akayibona ejo canke ejo andondeye azondondere ndiko ndabisaba kandi ko ngoma ndabisaba abantu bose. Nimero yanje 67 89 23 88. Bro reka kurira bro. 67 89 23 88 niyo nimero yanjye. Reka kurira bro. Yes bakunzi ba Mijo Talent TV ndibaza urona yuko n'ikiganiro ntibikunze ko tukibandanya kuko amarira ni menshi byatari ariko reka tugushabe nimba uri umuntu wa hafi wa Natacha s'il vous plaît gira icyo ukoze kugira ngo ahure na Natacha kuramona yuko nabikere byatari amarira ni menshi kurira bujya imbere ya kamera novuga yuko n'ibintu bitangaje n'ibintu atari umuntu wari we wese bishobora hari benshi bihanganira ariko uri umufano karinduririra imbere ya kamera nibaze yuko ari ibintu kabisa uba wifuza gushikako nibaze yuko umuntu ari hafi ya Natacha cyangwa se nka management yiwe ndibaza murashaka kugira icyo mukoze reka ndagushimire nubwo byari bigoye reka ndagushimire kubona waduhaye time. Yes bakunzi ba Mijo Talent TV reka ndagushimire wakurikiranye ikiganiro ntiwibagire kugira subscribe kuri Mijo Talent TV ntiwibagire nimba uri hafi ya Natacha kugira ngo ushobore kumwoza Natacha yatanze nomero ziyo kugira ngo
Natacha ni abibona cyangwa se umuntu amuri hafi ashobore kumuhuza nawe. Wowe wakoze subscribe rero big up sana. Wotarabikora please bikore right now. Yari Mr Radio kuri micro ya Mijo Talent TV. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. Peace bro. Pole sana big bro. Pole sana bro. Yes cameraman.